Forever ni Big Zo ari kumwe n'abandi barapere bagenzi we batandukanye ebana batipe je kabisa ngiye kubakurikirana muri eglise abatipe nyene bo muri gospel hariya umuntu yitwa Ntunze Isaac CG yes urabona ko twakurikije indirimbo ubumwe ya Mukombozi ari kumwe na Mutima Ro Comedie ubona ko turangirije ku ndirimbo ya August indirimbo yise Mutima yes nuko twamaze kwinjira mu kindi gice gikurikira ubona ko playlist umwanya wayo maze kurangira uno munsi kabisa dufise abatumire wa mbere yamaze gushika nca ndavyemeza ko tugomba dukorana ikiganiro kuko ukiri mu nzira wewe ni hatari ushobora guhara kisubirira inyuma yes nuko tugomba twakira umuntu sinzi ko tumwakira nk'umuririmbyi acagirwa katurapira canke ahibongoza sinzi canke kari mu manager canke kari big project atuzaniye ushaka gusanga ari sponsor ca Danje agiye kuzana ngaha muri radio Reka tumuramutse ni sawa? Ego ni sawa cyane. Urameze neza? Meze neza cyane namwe. Aka kajwi hari umuntu ashobora kuba yakumvisa agaca kumenya bivanye nuko mwamana kenshi. Wasanga. Ariko hari nundi atarizi rinojwi. Ego. Urashobora kubibwira bariko baratwumviriza. Ego cyane murakoze nitwa Ange Sherissa Nzeyimana sanzwe ndumumenyesha makuru kuri BTV Burundi ariko kano kanya nkabanje kuba yagira kuvyerekeye ibishasha byo muri Sama. Samira shushe sana. Kandi rero tuguma twakira abantu bo muri Sama tuguma twakira abantu batuzaniye ibitera mu bitandukanye. Foko tujana n'ibihe. Nta bintu byo gusamara, ibintu nyene bimeze neza. Yes nuko ni Sherissa, bavuga Sherissa cyangwa Sherissa? Sherissa. Il faut prononcer. Sherissa. Ni Sherissa muri BTV uno musi turi kumwe ngaha muri Ndundi Kirtire benshi bibaza ati mbega bamuguze agira de nyene batangure gukorana mu kiganiro oya namba twamushobora urazi impamvu twamushobora uyamenyeye gukora bamuraba twe natwe ntibatuza amasura turi kuri radio ntarakimwe kidashoboka cyose birashoboka bivana gusa ni nawe Sherissa ngo tuzana ibintu byo muri Sama neza na neza nibiki uje kutuyagira murakoze cyane ni giteramo Kiging Sama Comedy ni giteramo ngaruka mwaka ku ncuro ya gatandatu gisanzwe gitunganwa n'umukomedie musanzwe muzi yitwa Mugenza Fred Aubin bashumuze nka Kigingiro Comedie rero ni giteramo gitegekanwa kuba igenekezo rya 20 ukwezi k'umunani uyu mwaka nyene hariya kuri Messe des Officiers tuzoba turi kumwe n'abakomedie benshi bagiye batandukanye ndetse n'abandi banyempano harimo abaririmbyi ari umuntu ariko arumviza cyavuga ati mbega kuba Sherissa ari we yaserukiye Kigingi why asanzwe jejiki asanzwe akurikirana ibikorwa vyiwe bimeze gute Ego cyane Kiging yaranyizeye nkushobora kumufasha muri kino gikorwa ca igiteramo ciwe Kiging Sama Comedy kugira ngo shobore kugerageza ko nshoboye ndabishikane kure ndamubere umuntu ubu rero ngaha turi kumwe na Sherissa mugabo ivyo aza kuvuga ni Kiging Ego cyane ni muri no edition ntushoboye kwinjira muri staff ya Kiging kumbure oya mu mwaka uheze kuba mukorana ego cyane muri Kiging Sama Comedy ya Ranepas yari ku nshuro gatanu ego twarakoranye usivye ko tutakoranye muri no muco wo kubishikana kure ariko twarakoranye ibindi mugabo kuri no nshuro twakoranye rero kucereke promotion uno musi uriko ugenda umenyekanisha ibijanye na Kiging Sama Comedy mbega ufatiye nko kuyo mu mwaka weze washoye kuburi muri organisation nakaye kabijya tugiye kubona muri no Kiging Sama Comedy y'uno mwaka Kiging Sama Comedy mu mwaka wa 2022 hariho abakomedi bagiye batandukanye hariho na Kiging uno mwaka rero haraciye umwaka wose umwaka urarenga ko imisi mike cyane kubera twakoze ari itarike 15 ubu tuzokora itarike 20 ni kuvuga umwaka urarenga n'imisi mike cyane hariho byinshi Kiging yize ku munsi atera yongereza ubumenyi arondera ubumenyi hirya no hino experience iruhande y'ivyo byose hari ibigo yagiye aratembera muri uno mwaka wose yakira bwa bumenyi amenya abandi n'abandi iruhande y'ivyo byose abakomedie bazoza sibo baje mu mwaka weze ego barimwo bakeya ariko hariho benshi bazoba bahari muri uno mwaka batari bahari mu mwaka uheze hariho byinshi akabijyana kabino karahari abo ngaha mu Burundi nyene abakomedie twarababonye mu myaka iheze bagumye bagaruka kubera iki umwaka kutabagarukana turavuga nka Defense nitumubona ko Gasore kubera iki kutabagarukana uyu mwaka
ubundi kigingiro komedi aba yifuza gushigikira impano zose nkuko nabo bamushigikira yaba ari bishoboka twofata abakomedi b'abarundi bose b'abanyarwanda bo muri Kongo bo hena hehe akabegeranya mu giteramo ciwe ariko kubera yuko wa wundi amushigikiye wundi bakoranye uno munsi yize akavuga ati reka dukorane atabashima ko bawutahuko aba yabateguriye akantu akabahasha ko kubashimira rero urumva aba yifuza ko bariya na bariya bagenda barahindagurika ariko ku bafana bariko baratwumviriza ba Gasore ba Ile-de-France b'abakomediye bandi mutariko murabona cyangwa mutariko murumva turiko turavuga ko bazoba bahari muhumure dushobora kutabona kuri stage ariko tukabona mu kibanzo nabo baje gushikira ngaho gigwa ko utubwire abazoshobora kuboneka muri ico giteramo kumbure abo bitakira ibanga kumbure numva ko mushobora ko mufise n'ama surprise murakoze cyane hazoba hariho abakomedi b'abarundi b'abanyarwanda ndetse nabo muri Kongo hazoba hariho Babu Kimenyi Hervé Michael Sengazi Prince Raoul le comédien merci Barrette Mutima le comédien Pilipili Troupe hamwe n'abandi banyempano bashoboye kuja muri Pasak bagira amahigwe rero nabonye n'abanyempano bakiri bato tuzoba turi kumwe kugira ngo bagaragaze impano yabo kugira ngo tugende turamenya iruhande y'ivyo byose hazo harimo n'umuririmbyi yitwa December uko wabavuze umengo baracanze abanyarwanda nabahe harimwe abo muri Kongo harimwe abahehe n'abarundi bose azaravuga izina avuga n'igihugu ego hariho Babu n'umunyarwanda Kimenyi Hervé nawe n'umunyarwanda Michael Sengazi muramuzi benshi n'umurundi ari ku bikorwa byakabikorera kenshi mu Rwanda hariho Prince nawe nyene hama Raoul le comédien muramuzi n'umurundi merci nawe nyene December nawe n'umuririmbyi musanze muzi w'umurundi hamwe na Barrette nawe nyene n'umurundi Mutima le comédien nawe muramuzi nawe nyene n'umurundi hama Pilipili Troupe n'abarundi ni bamaze igihe kitari gito bariko barakora ndetse n'aba banyempano muri Pasak n'abarundi ego cyane kumbure kigingi y'abari ngaha niyo twari kugira ico tumubajije hariho igiteramo giheruka nyene c'abakomedie we atashoye kubonekamo ni kubera kurindira icici wiwe canke hariho ukuntu atahamagawe canke hariho n'ikintu gicatumye nyene adashobora kuhaboneka igiteramo Iwacu Comedy Festival ni igiteramo cyari cyateguwe n'abanyarwanda hama kigingi ubundi ntiyategezwa kuba arimwo bari kumwe nk'umuntu nk'abantu bashigikiranira mugabo kubera mu ntumbero yuko ariko arategura igiteramo ciwe afatirwa na byinshi mushobora kuba mutamubonye no ngaha yari gutegerezwa kuza ariko aritegura mu buryo bugiye butandukanye ariko ntiyategerezwa kukibamo kubera yari ko arategura igiteramo cya Levant ubundi gushikiranira birahari mwarabonye kuri platform za Kigingi ashigikira igiteramo c'abanyempano bandi rero ntiyaretse kugisiba kubera ngo bataziranye canke badashigikiranira habe na gato yari ko ategura kino giteramo ego kuba taje nyene twahombye kuko twashaka no kumenya ubumenyi amaze gukura mu misi amaze imisi ariko aragendagenda hanze urabona yuko wamaze kwizegwa hirya nino cyane cyane muri aba banyarwanda mwashoboye gutora mwabatoye mwitwaje iki igihe cyose tuba twifuza kuba mu bumwe atari n'abarundi gusa ngaho hakurya ubumwe bukabandanya bwegerana cyane iruhande y'ivyo bakabandanya bafashanya mu bumenyi bari abafise bakabuha nabino rero twiyumviriye kuzana bari abanyarwanda hari abarundi benshi batabazi hari abantu benshi batabakurikirana baze bahabe nabo bagaragaze impano zabo ubundi Kigingi ntabashaka kutuzana babantu bahatari tuba twifuza twama tubona tukavuga ati sije nzomubonesha amaso yanje habe na gato ariko ntabwo muba mufise ko uri mwazana batamenyekanye mutaza kuronka abantu binjira mu biteramo byanyu ntabwo batuba dufise kubera yuko ubundi twebwe ico tuba dushaka ihangiro tuba dushaka Kigingi Sama Comedy iruhande yuko Kigingi abashaka kwegeranya abakiri bato bageze mu yabaga bakuze kugira ngo baryoherwe hamwe abanafise n'intumbero yuko ashobora kuzana babandi tutazi tubamenye ni nayo mpamvu umwaka uheze twabonye ba intelligent tubona abanyempano bakiri bato tutari tuzi turamenya impano zabo rero urumva
abatuzaniye abanyu kugira ni na mpamvu n'abanyarwanda yahisemwo kubazana ba Babu ba Prince kugira ngo tubamenye tumenye impano zabo tubiryohererwe abayifuza vyandi bishasha nyene tubibone tubiryoherwe mu giteramo ciwe je ndashaka aho nashaka kumenya basanzwe bafise impano ari benshi hajya mu Rwanda gutora abo muri benshi yaravyiki ni bya bindi nyene umuntu aba yifuza kuzana bariya na bariya hari n'aba bafite imigambi mu myaka 2 iri imbere avuga ati je nzobazana mu myaka 2 iri imbere ariko tutarenze turavuga byinshi yarabahisemwo muri benshi atari uko bazi cyane ngaha mu Burundi benshi ntibabakurikirana ntibabazi cyane mugara aravuga ati reka mpitsemwo aba ndababazaniye nizere yuko twokwitega kuri urya munsi tukabona impano zabo uburyo badutwenze ico ndico bari umunsi wo kongereza imisi yo kubaho dutwenge turyoherwe ariko Sherisa mengo ntariko ashaka udutwenza jewe nzi gutwenza byarananiye umuntu wanza abiserukira nyene aca biviva umuntu wanze je cyantwenga nzosoboye ikibazo natwe ntiturabakomeye yes tukiri ngaho Didman yavuze ko bizobera ngaha kuri Messe des officiers mengo n'umwaka weze niho byabereye mbega kwinjira byifashe gute bizogenda gute bizotangura ryari umuntu wese ararekuriwe kwinjira ushitse ku muryango gusa usitse ku muryango kwinjira n'amafaranga 10,000 gusa tike isanzwe tike VIP ni 50,000 hariho nabandi bantu twiyumviriye birababaje kuba twaje kuryoherwa ugasanga warishe VIP turicaranye kuri table imwe ntituzinanye gutwenga usanga nyene urumva kuri wenyene kubera umuntu mutazinanye abo rero twarabiyumviriye hari abantu bazana n'inshuti zabo n'abagenzi babo gashireko yego n'abashiri babo twarabateguriye rero amatable ari 5 barariha kwa kundi nyene n'50,000 mugabo bakabizana babishyize hamwe no kuvuga 250 hama twabategurira amatable yabo ubwo rero aho bigeze uno munsi amatable asanari kwa ruzura baramaze kuyafata benshi kuba atari kirenga rero twosaba yuko kuwipfuza kuzana na bagenzi be n'inshuti ziwe n'umukunzi wiwe canke n'abana famille arashobora kutwakura kugira ngo tumutegure ivyo bibanza hakiri yakora ciye ego hariho nimero kugira ngo aboneka viriko nimero ya reservation ego cyane murakoze hariho nimero twateguye kugira ngo abatwandikira abadutelefone abaturonke vyoroshe tubatunganirize ni 72 090 055 72 ubusa 92 ubusa 55 aho onye araturonka vyoroshe cyane kabisa yes nuko urumva ko byinshi yabivuze bijanye no kwinjira aho bizobera n'abazoba bagize ico giteramo ariko kesha abarundi turakunda gukora amakosa y'amasaha nkaje baranshwanira muhira mu bituma ntaja mu biteramo kenshi ico kirimo iyo ntashe ntevye mu giteramo gihera 21 gaca gihera 16 dimanche atari sana vraiment nkarindira kigingi canke nkarindira Big Fizzo karirimba niba bayanzanye nkamubura iryo kosa gute umuntu amaze kugiyumvira ko muri kigingi sama comedy ibintu babiri ku murongo mbega ibintu bizotangura ryari bizorangira ryari nkushaka kubona kigingi canke aba bavuye mu Rwanda azobabona kuri ya masaha meza murakoze ubundi kigingi sama comedy ni giteramo kuva ku nshuro ya mbere camne kiba igenekerezo rya 15 mu kwezi k'umunani ariko ubu n'umwaka twarahinduye tugira igenekezo rya 20 ati kubera iki ugerageje kuraba igenekezo rya 15 azoba ari mu misiri hagati mu ndwi rero twariyumviriye gukora ico giteramo mu misiri hagati mu ndwi turabona yuko hari abantu benshi twoba dufatiriye nabo kwitaba batabari muri ya mudi yo kuryoherwa babumva bavuye ku kazi bararushe ejo bazoja ku kazi rero twaciye duhitamwo kubikora ku munsi wa Mungu babandi baba bafise imanza zo kuwa gatandatu ariko rero rendioze nayicihara yego cyane uro atakubwira ugenda ku kazi utabyumva oya tuzobarekura kare cyane twateguye umunsi wa Mungu kugira ngo wa undi yari kuja mu manza kuwa gatandatu azahabe wa undi yategeze kuja gusenga agende gusenga ataye kuruhuka azanane n'umuryango we n'abagenzi biwe n'inshuti bazanane muri Kigingi Sama Comedy tuzotangura ari 16h saa 10 hama turashaka yuko saa 4 z'ijoro
saa 3:30 tuzoba turekuye abantu batashe kuruka kubera n'ubundi randa barakazi Yes. ku kijanye n'amatike uretse ubugirishije reservation umuntu ashobora kuronka itike gute nk'ubigiteramo ataragera ko kiba ego cyane twarateguye n'umunsi tuvugana amatike arahari ariko turifuza turacabyitondera kugira ngo umuntu aronke tike mu kibanza kimworoheye ari muhira ataja kurarondera tike rero nibaze yuko tuzobandanya tubibamenyesha aho umuntu ashobora kuronka tike ego cyane aho umuntu ashobora kuronka tike mu kibanza cyose arimwo akayironka yifuza ariko ibyo byose turacariko turavyiga ko kugira ngo bize vyorohere umuntu wese bitorohera bamwe nibaza ko tuzobandanya tubibamenyesha ariko kano kanya ku bantu b'amatable nibo turiko turafasha cyane aba bandi turiko turabibatunganiriza vuba cyane turabibamenyesha yes nibaza ko byose biri clair kabisa umuntu ariko aratwumviriza ashobora kuba afise ikibazo yifuza kubaza canke hatatomokewe neza canke intererano ashobora gutanga mu bijanye na kino giteramo murumva ko bikiri mu ntegura ibintu byinshi arashobora kwakura ciye kuri 68,246,592 68 canke ugaca ku muhora wa Econet Leo 72 mu kirundi ni 72,344,106 yes turi kumwe na Sherissa ubona ko yaje kuvuga ibijanye na Kigingi Sama Comedy mwumva ko ibintu bizoba bishushe cyane n'edition igira gatandatu nibaza ko amahaisite ne yagiye araba kenshi hari ingorane mwagiye murahura nazo mu edition mugabo rero ya mbere ya kabiri duhere hari ku ya mbere no ku ya kabiri no ku gishikino n'ivyahe vyamaze kunguka canke mubona ati gushika n'ubu byaranse ko tubikosora nukuri turashima Imana cyane nama mvuga Kigingi nawe nyene ubwe warabizi kuko aratangazwa n'abantu benshi twama tubona igikundiro ku bantu cyane ugasanga Kigingi arakunzwe nta nguvu nyinshi yashizemwe mu kintu mugabo ugasanga abantu baramushigikiye ni nko kunamwe twabasabye muradushigikira atakiyo na kimwe mudusabye rero Kigingi yarashigikiwe mu buryo bukwiye haba ego biragoye hari ge sponsor zigorana ku kanoti kakagorana gutangwa mugabo hari ukuzana ivyumviro hari uguhuza n'abantu bashobora kukubera umugisha rero muri Kigingi Sama Comedy twagiye turibonera Imana ikora ibitangaza ibyo dukora amaboko yacu tukabona yuko n'ikiganza c'Imana cabibayemwo Kigingi Sama Comedy ya kuva ku nshuro ya mbere yaritabiriwe n'abantu n'ubu turaciteze abantu baruta abagiye baraza ni kuvuga tuba twiteze bya bindi vya mbere byaza ko haza kuza ibirushirije nuko sino kubwira ngo hari ama challenge menshi twahuye nayo oya habe na gato ni vya bindi nyene byuko usanga hari utuntu tumwe dutoyi tutagenze neza ariko nukuri byose byagiye biragenda neza ku bantu twagiye turakorana ku bakomedie ku artiste abaririmbyi bose byagiye biragenda neza cyane ku kijanye no muri n'abaririmbyi kubera iki mwagize umwe vraiment usuko tunyotera tisemba kwe ego muri Kigingi Sama Comedy dukunze gukorana n'abaririmbyi cyane abari umwumwe mu mwaka weze muribuka ko twakorana na Bface on the floor uno mwaka rero twiyumviriye December no muririmbyi akiri muto umwanditsi mwiza cyane amazimisi agaragaza ko ariko arakora cyane kandi ibikorwa bye birakunzwe cyane rero twaravuze ati reka duhitemwe uyu tumwiyumvire ko kugira ngo azoba ari kumwe natwe ateramishe abantu kandi n'umwe mu baririmbyi bariko barakora cyane mugabo mu bitera mu bimwe cyane tutariko turamubona rero niyo mpamvu twavuze ati December reka tumwiyumvire ko aza duteramishe kuri nshuro ya gatandatu no kuyindi nshuro ko nyene muzofata umuririmbyi ego cyane kabisa Sherissa ikintu Kigingi amaze gutwenza utazopfa wibagiye n'igiki ndibuka ko yari muri Raoul Comedy Garage ni event mitegurwa na Raoul le comédien Kigingi ari kuri stage ariko aradutwenza ndibuka ko umudamu watari bwibaruke aho yadutera inkuru ukuntu ahora yifata imbere yiwe ibintu nk'ivyo nyene bya bindi bigora abavyenye byarantwengeje cyane yego ariko gukorana na Kigingi birantwenza cyane nibaza ko n'umuntu wakuze wumva avugwa
ashigesa ndibaza nta myaka myinshi ufise ndabaneze icyo bibona kumva yagutoye ati dukorane wowe wiyumva gute wiyumva gute niyumva neza cyane ni ukuri niyumva neza ko narampisemo birashoboka ko hari ikintu yambonyemwo ushobora kumufashamwo jewe narabishimye Kigingi n'umuntu mwiza dukorana neza cyane araguha agaciro mu kazi kawe n'icyo ushoboye akaguha umwanya ukagaragaza ibyo ushoboye ari kibazo usuka kimutura akakigutunganiriza n'ibyo adashoboye mukabyigira hamwe kugira ngo bigende neza rero kwa Kigingi abakomediye je mbona umengo ahubwo mwaragendanye na kwa Raure nuko nyene wari uhagarikiye ibyo bikorwa amaze guhagararira ibikorwa byinshi no kwa Kigingi bizorangira abaye mu wewe Yes nuko reka twibutsa abantu umurongo wa telefone gatoyi kugira ngo bashobore kubaza nimba ari ikibazo kimwe canke bibiri turakira aperi nkeyi cyane kugira ngo ce dusezera ashirisa kugira ngo agende kubandanya atunganya neza ibijanye na Kigingi sama comedy umva karo rubanza kabisa rushushe ndakwibutsa ko ushobora kwakura uciye kuri 68 amajana 246 amajana 592 68 246 592 canke 70 344 106 72 amajana 344 ijana na zitandatu. Yes nuko ikiganiro ni Indundi Hit Show. Ndabona umunywanyi wa mbere ku murongo. Yes allo. Avuze yagiye. Yes allo. Allo. Hello. Yes allo. Ariko barabipa. Ikibazo dukunda kugira iyo tugitanga umurongo turonka amapere menshi cyane. Kandi bacakuranako. Ugaca usanga rero ni hatari ziriko zikubitana akike ya hatari. Ikibazo rero ndushobora kubabwira ngo barindirane. Nibazinanye. Yes allo. Allo? Hatari sana. Tutaba tuzi ngo uriko ara telefone ari hehe. Yes tugerageza undi munywanyi yes allo. Ariko bakubitana za rugondi hene. No kuvuga ntirenga kuri 2 secondes. Yes allo. Allo? Hatari sana. Yes turabandanya tubarindiriye urumva neza yuko tuko turavugana kuvyerekeye Kigingi sama comedy ku ncuro yawe igira gatandatu tukaba turi kumwe na Sherisa kugira adusigurire neza ibijanye n'irwo rubanza. Yes allo. Urakoze cyane kutwakura ahubwo kandi turanabashimira kubera umwete muba mwawushizemo biba bimeze neza buba mutwetse yuko mushaka kuvugana natwe. Buryo umuntu yiyumviriye ku telefona nyashi mwabona bukene. Nta bintu bya Didimani ngo yabuze amayinite. Didimani babizi. Ifo kuzamura pana kuzamura mfata. Didimani n'umubongo. Bibaza yuko nahava mbura 200 francs vraiment. 200 francs yo kuvuga allo. 200 francs mbu. Ariko 200 dollars ashobora. Ashobora kungora gatoyi mbwa nayo nyene. Nyuma y'umunsi umwe biba bikemuye. Sherisa. Oui. Ufise abanywanyi benshi. Kuko iyo hataza we apere ntizari kubobana. Iyo haza urujwi rw'umuhungu. Yani kubera ari umwigeme. Uko nukuri. Ndavyibaza kandi urabizi ko ufise abafana benshi hariya kuri BTV. Benshi barakunda ibiganiro usanzwe ukoresha vya entertainment. Urumva ko kabisa naho tutaronse Kigingi twakiye umustare wundi ku rundi ruhande. Ariko muri rusangi nizere ko ataco wibagiye. Oya nukuri naco nibagiye ahubwo ndabatumiye muze muhabe mubane natwe muryoherwane. Hari abantu bavuga ati none tuzoza twicara twumvirize tutwenge gusa uko nyene nukuri hazoba hari ako kunwa ako gufungura kazoba gahari kandi ku kabeyi kari hasi cyane. Akabeyi kumbe kari hasi cyane. Nainzi ngo ni murajya. Akabeyi niko kariko karabakanga none. Akabeyi ariko akabeyi. Bijyanye na intango kubyina ati ntanzi noti ya 10,000 ngo ncanywe indani ntihabura akantu kabisa bazombere kandi n'umutekano azoba ari wose tuzoba no kuri table y'abantu batanu nta kantu mushirako oya nta kantu ubundi ibihumbi 50
n'amafaranga make cyane waje kwakira umunezero wawe kandi kigingi ntaba ariko arabarihisha amafaranga kugira ngo aje kugura indege umuduga warawufise kugira ngo aje kugura indege habe na gato murabizi neza yuko ijya ntebe uzokwicarako umuntu azori hadimira azokwicara azoba ari mu kibanza ciza cyane uri nyuma uri imbere uzobona byose uzokumva byose ni kuvuga zijya ntebe mwicarako murabizi ibintu vyaradutse azo zaradutse reka tugerageze uno munywanyi wacu kumburongira birakunda yesalo urumva neza yuko atari sana wasanga bariko barakurana aya yaramahirwe yo kuvugana na Cherise yonyene ariko vraiment biranse atari sana bazosubira kumukura kuri kajya kanimeho nyene navuze kajya kanimero ni niho gakoresha mugabo ntujyana muri kigingi sama comedy ni abifuza ibyo muri kigingi niyo tuzotora gasubiremo vraiment niyaza gasabye n'izindi niyaza n'izindi sije gasubiremo kandi nka Jesse nakumvise ni 72 ubusa 92 ubusa 55 aho Cherise kabisa ucumutora kamazi vya kigingi sama komedi Yego. apana ibindi ushaka kureserva ushaka kugira yesalo ndi wachama munyabirabo ahamukero ego nyabiraba nizere ko mutumva 5 basha kabisa ego wumvise umutumire turi kumwe n'ivyo yari karavuga bijanye na kigingi sama komedi aho munyabiraba ni hafi urakoze cyane gukoresha ni yarashaka amwumve nyene barakoze gukoresha 50 frères rafise kuko agiye kongereza yandi ko kuyikura hajya ntivyoroshe biragoye cyane yes Cherise oui numva two gusezera kabisa murakoze cyane gende mu yindi mirimo bitunganye Ego. neza ariko kandi tunagusaba uzogaruke utubwira ukuntu byagenze didimana duheruka baje kutubwira ko Eha, bizogenda Ariko mugabo kuza vyarabaye. kutubwira ati ukuntu turashima ukuntu byagenze ukuntu bitagenze neza tubasengere harimo abapasiteri ngaha tubasengere ikindi gihe bize bigende neza ego cyane murakoze cyane ni ukuri ndabashimiye radio Indundi Culture abakunzi bayo mwubahwe cyane ndafise ku mutima yes nuko reka nawe tugushimire cyane kuba washoboye kwitaba buno butumire natwe tumviye byinshi ndetse n'abakunzi bacu bahumviye byinshi bitandukanye twizere ko ibintu bizoba byifashe neza uriya munsi kandi bizobara amavuta yes nuko mukanya turagaruka tubandanye n'ikiganiro cyacu cy'uno munsi aho ubona ko bikunze turaza kuba dufise n'undi mutumire ariko hagati aho turagarutse mwumve n'ibindi biri hagati y'umutumire n'uwundi